Alléluia. Notre chant résonne avec joie. La foi apporte la victoire dans le Seigneur. La victoire dans le Seigneur. Si dur que soit la tentation, tant de grâces nous sont accordées. Victoire dans le Seigneur. Victoire dans le Seigneur. Victoire dans le Seigneur. Victoire totale. Alléluia. Je suis libre car ma foi est la victoire. Louange et honneur. Alléluia. Jésus est tout pour moi. J'ai une grande confiance dans le Seigneur. Je me tiens sur sa parole. intsinzi mu mwami, amahoro yuzuye umutima, umunezero ukuriye umubabaro w'icaha. Intsinzi mu mwami, intsinzi mu mwami, intsinzi mu mwami, intsinzi yuzuye. Haleluya. Ndidegembya kuko ukwizera kwanje niyo ntsinzi. Uguhimbazwa no gushimwa. Haleluya. Yesu ni byose kuri jewe. Menyekanisha ukuboka kwanje n'umunwa unezerewe uhimbawe. Intsinzi mu mwami, intsinzi mu mwami. Naho umugwanizi amereye nabi ngo madu mwizigirwa gushika ku rupfu. Intsinzi mu mwami, intsinzi mu mwami, intsinzi mu mwami, intsinzi yuzuye. Haleluya. Ndi uwidegembya uko ukwizera kwanje ni intsinzi, guhimbazwa no gushimwa. Haleluya. Yesu ni byose kuri jewe. Igihe nzoba maze kunesha umwasi wa nyuma, intsinzi mu mwami, intsinzi mu mwami. Mu bihe bidashira indirimbo yanje izumvikana kubwiwe mu bwiza. Intsinzi mu mwami, intsinzi mu mwami, intsinzi mu mwami, intsinzi yuzuye. Haleluya. Narabohowe ndidegembya kuko kwizera ni yo ntsinzi, guhimbazwa n'icubahiro. Haleluya. Yesu ni byose kuri jewe. Umviriza, turi mu rugendo tuja ahera ho mu ijuru. Twamaze guhonja ku vyamwa vy'iriya si hariya. O mugorwa munyabyaha, reka Yesu agukize. Yarishe ku bwawe incungu nini. Mbega urashaka kugenda mu gisagara c'ijuru? Yesu azokwakira. Mbega urashaka kujayo? Urashaka kuzana na natwe? Urashaka kugenda mu ijuru? Mbega urashaka kugira urugendo uja mu gihugu gihoraho? Mugenzi wanje, rondera agakiza, mwitegure, ntutakaze akanya kandi. Imana mu rukundo rwayo irabahamagara mu buntu bwayo. Ingene yokunze kubona bose banezerewe. Mbega urashaka kujayo? Urashaka kuzana natwe? Urashaka kuja mu gisagara? Yesu azokwakira. Mbega urashaka kugenda? Urashaka kuja mu ijuru?
urashaka gukora urwo rugendo uja mu gihugu gihoraho. Oui, nous entrons au ciel selon la Bible. Ego twinjira mu ijuru nk'uko birivuga. Vous devez être saint, en sainteté. Mutegerezwa kuba mwera niko amaraso abyerekana. Renoncez donc au monde et évitez tout mal. Heba isi rero ureke ibi byose, akira mu kwizera ineza ibyiza ibyo yabaronkeye. Veux-tu aller? Mbega urashaka kuja mu gisagara Yesu azokwakira. Veux-tu y aller? Urashaka kujayo. Veux-tu venir avec? Urashaka kuzanana natwe. Urashaka kuja mu ijuru. Veux-tu faire Urashaka pèlerinage vers gukora urwo rugendo éternel? uja mu gihugu gihoraho. Choisissez aujourd'hui celui Hitamwo uyu munsi ico kibanza c'umunezero. si vous voulez y habiter Nimba mushaka kuzobayo pour toute éternité. ibihe bidashira byose, Levez-vous et venez. haguruka muze. La couronne de la vie Igitsibo c'ubugingo vous fait signe dans l'éternité. kirabahamagarira ibihe bidashira, Dans l'éternité est bien heureuse. kandi La gloire. ni mu bihe bidashira aho kuba amahigwe h'ubwiza. Veux-tu aller dans Mbega urashaka kuja mu gisagara Yesu arakwakira. Urashaka kujayo? Mbega urashaka kuza hamwe uzanana natwe? Oh, veux-tu aller Oh, au ciel? urashaka kuja mu ijuru? Urashaka kugira urwo rugendo uja mu gihugu gihoraho? Veux-tu y aller? Mbega urashaka kujayo? Veux-tu aller dans la ville? Urashaka kuja mu gisagara Yesu azokwakira? Mbega urashaka kujayo? Mbega urashaka kuzanana natwe? Urashaka kuja mu ijuru? Urashaka gukora urwo rugendo uja mu gihugu gihoraho? Nous saluons Turaramutsa tous les frères et sœurs bene data bose n'abashiki bacu bo mu isi yose mu izina ry'umwami Yesu Kristo, émission kubwo iki kiganiro ku kwihweza ijambo rya Bibiliya hamwe na mwene data Frank. Nous sommes également reconnaissants à Dieu Turanashimira cyane Imana aussi pour cette émission. no kubwo iki kiganiro. Et si Dieu le veut, Imana niyabishaka nous entendrons turaza kumva muri kino gitondo, dans cette émission muri kino kiganiro, un service de guérison igikorwa kijanye n'ivyo gukiza ingwara mu butumwa bwa mwene data Branham. Umwami bénir ashobore guhezagira les auditeurs abumviriza bose, et leur faire reconnaître kandi abamenyekanishe fait ivyo umwami yakoze kandi de nos jours. n'ivyo akora mu minsi yacu. Je vais lire une Nshaka parole gusoma ijambo ryo mu vyanditswe nk'iryo gutanguza tirée dukura des Actes des mu Apôtres, vyakozwe n'intumwa 14 ku murongo w'8 gushika ku w'10. Actes Ibyakozwe n'intumwa 14 ku murongo w'8 à 10. gushika ku w'10. Or, il y avait à Lystre un homme Hari umugabo i Lusitira qui n'avait aucune force dans les jambes. yararemaye ibirenge uhereye aho yakaviriye mu nda ya nyina, Il n'avait jamais. ntaho yari yarigeze gutambuka. Verset 9. Umurongo w'9, Écoutez la prédication uwo de Paul, yumva ubutumwa bwiza Pawulo yavuga, qui le regarda fixement nawe amuhanze amaso abona ko afise ukwizera ko gukizwa. guérison. Verset 10. Umurongo w'10, Il lui cria d'une voix, avuga n'ijwi rirenga tiens-toi droit. ati hagarara n'ibirenge byawe Alors il se leva weme. Arabaduka et se mit à marcher aratambuka de long en large. ngo azunguruka Du remerciement. aho hantu.
Imana ishimwe. Moi aussi saluer Nanje nashaka kuramutsa bivuye ku mutima bose au nom mu izina très cher ry'igiciro cyane ry'umwami wacu, kandi nipfurize by'ukuri de tout cœur n'umutima wose à tous la, bose ndabipfurize umugisha w'Imana la révélation hamwe de tout. no guhishurirwa kw'ibintu byose dukeneye ubu. Nous sommes Turi tout près hafi cyane de la fin y'iherezo de l'église ry'ishengero du nouveau. ry'isezerano rishasha. Tout a un début Byose bigira intango et une fin. kandi bikagira n'iherezo, Et nous savons tous kandi turabizi twese que Jean-Baptiste yuko Yohana umubatizi était l'homme envoyé par Dieu. yari umugabo yarungitswe n'Imana igihe cyo kukuza kwa mbere, Était kandi Mwendata Branham yari umuntu arungitswe n'Imana avant la imbere seconde venue. yo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Et c'est pourquoi Nico gituma bene data na bashiki banje nous devons dutegerezwa s'occuper uniquement kwitwararika gusa des promis ibyasezeranijwe mu ijambo ry'Imana et de ce qui a été fait hamwe dès le début. n'ibyo yakoze guhera ku ntango. Le Seigneur Umwami a donné à l'Église yahaye ishengero le mandat de porter sa parole, igikorwa cyo gutwara ijambo ryayo, établir les différents ministères kandi yashizeho ubukozi butandukanye nk'uko tubusanga buvugwa mu buryo budasanzwe mu byakozwe n'intumwa no mu byete des apôtres. by'intumwa. Aujourd'hui, Uyu munsi il s'agit bijyanye no kuba kuri twebwe no en na cyane particulier cyane kuri jewe de répondre niko no kwishura en tant que frère serviteur. ku by'amabwirizwa kuri bene data b'abakozi. Envoie à mon peuple 4 à 7 services ngo de guérison. rungikira ubwoko bwanje ibikorwa 4 byo mu butumwa rino kiza indwara. Ngibyo ibyo nabwiwe by'amabwirizwa. Ibyo Qu'à moi, ibyo ntibibwira jewe gusa, ahubwo bibwirwa na bene data bose b'abakozi bo mu isi yose, kuko umugeni agizwe ava mu moko yose, mu ndimi no mu bihugu byose. c'est pourquoi Nico gituma ce que Dieu fait iby'Imana ikora ubu ku ndunduro nk'indunduro bizoba fait harmonieusement. bizokogwa mu buryo bahuza cyane mu isi yose, kandi abaturanije bazobigiramwo umugabane. Nous allons Turagiye ubwa mbere lire gusoma quelques passages bibliques, imirongo imwe ya Bibiliya, hanyuma écouter twumvirize la retransmission, iyo retransmission, tuyumvirize ikibiriraho la retransmission en direct ikibiriraho y'ubutumwa de 1900. bwo gukiza indwara bwo mu 1955. Il me tenait kandi mu by'ukuri bindi ku mutima que nous n'entendions yuko pas seulement tutumva gusa prédication ubutumwa bw'ubushobozi bwa Mwendata Branham gusa, ariko kugira ngo abantu bose une fois irindi rimwe bashobore gutwagwa réunion mu makoraniro nyene ayo nyene, comme s'ils étaient présents, nk'aho boba ariyo bari babona bumviriza entendre des voix. babona byose bakuba byose ibyo umwami yakoze biciye mu bukozi bwa Mwendata Branham. Ubu Encore rapidement, rero twihuse cyane passage biblique imirongo imwe ya Bibiliya turasoma de Matthieu muri 10, Matayo 10 le verset 1. umurongo wa mbere. Matayo 10 umurongo wa mbere, Verset 1. umurongo wa mbere. Il appela ensuite ses 12 disciples Ahamagara abigishwa biwe 12 et leur donna abaha pouvoir ububasha sur les esprits impurs, ku mpwemu zihumanye, de sorte qu'ils
pouvait les chasser, nubwo kuzisenda no gukiza indwara zose toutes n'ubumuga bwose. loué soit Hahimbazwe notre Seigneur. umwami wacu, hahimbazwe kadashigwe hejuru umwami wacu. Il n'a pas seulement mis l'accent sur Ntiyashimitse gusa ku byo gutangaza k'ubutumwa, ariko yavuze no ku bijyanye no kubwemeza neza neza du premier établissement. igihe yabashyiraho ubwa mbere, ashyiraho abigishwa be 12, Seigneur a donné umwami yatanze ibwirizwa proclamer la parole, ryo kuvuga ijambo, proclamer l'évangile, ryo kuvuga ubutumwa bwiza, immédiatement hanyuma ubwo nyene aca abifatanya ni kubyemeza. Turasoma Marc muri Mariko 16, 16 verset 17. umurongo wa 17 n'uwa 18. Marc 16, Mariko 16 umurongo wa 17 n'uwa 18. mais ceux Kandi qui auront cru seront suivis. kubizera ibimenyetso bizokwama biboneka ko ni ibi: En mon nom, ils chasseront. bazosenda abadayimoni mu izina ryanje, Ils parleront avec des langues nouvelles. bazovuga indimi nshya. Umurongo wa 18, bazofata inzoka, S'ils boivent quelque chose, nibanywa ikintu cica ça ne fera pas de mal. ntaco kizobagira na gatoya, bazorambika ibiganza ku bagwaye Guéris. bakire. Nous disons amen. Aho turavuga amen kuri ibyo. Immédiatement après, Neza inyuma yo kuzuka, le Seigneur umwami a rassemblé yakoranije abiwe, et leur hanyuma abaha, et je vais le dire, nshaka bivuga, l'ordre de mission. abaha Mandat de mission. igikorwa kivugabutumwa. Hanyuma aheraheza uko avuga ngo ku bagwaye abarwayi bazorambika kw'ibiganza, nabo bazokira. Les deux choses Ibyo bintu bibiri de paix. byagenda bijanye: Annonce ugutangaza rédemption accomplie. ugutangaza ko gucungurwa kwarangiye biciye ku maraso y'umwagazi hariya ku musaraba igorogota. Et ensuite, Hanyuma la confirmation akaba n'ukwemeza, qui était venue kwemezwa à la kuri abo baba baje ku kwizera by'ukuri. Dieu ne fait pas Imana des paroles. ntivuga amajambo gusa, Imana ihagarara inyuma y'amajambo yayo, Donc, pas, il se tient derrière ces paroles. ihagarara inyuma y'amajambo yayo biciye ku bikorwa ikora. Kandi n'uyu munsi iracemeza ibyo yavuze kandi n'ibyo yasezeranije. S'il te plaît, nous lisons Turasoma de Jean 14, muri Yohana 14 verset 12. umurongo wa 12. Jean 14, Yohana 14 verset 12. umurongo wa 12. En vérité, Nukuri ndababwire, celui qui croit en moi unyizera accomplira aussi les œuvres que je fais. ibikorwa jewe nkora nawe azobikora, Il ego accomplira de plus grandes kandi azokora que celle-ci. ibi biruta. Que le Seigneur soit remercié. Umwami abishimirwe. Cette parole de Dieu Iri jambo ry'Imana est entrée dans le corps et l'âme de frère Branham. ryinjiye mu mubiri no mu bugingo bwa mwene Tabranamu. Nugakunze guharura Combien de fois inshuro ingene zingana, est récité? ingene ikunze kurifatirako. Il avait deux Yari passages bibliques. afise imirongo ibiri ya Bibiliya ngo unyizera azokora J'ai fait ibikorwa jewe nkora, mbere akore n'ibibiruta celle-ci, gusumba ibi. Muri ubwo buryo nyene les paroles amajambo d'Hébreux 13, yo mu Baheburayo 13 umurongo w'8 ngo Yesu Kristo est le même ni wa wundi ejo hahise uyu munsi, et le même. kandi ni uwo nyene aguma uko ibihe bidashira. Et ensuite, Hanyuma fait, uwo muhanuzi w'Imana a développé. yakunze kubyagura Il est uko le même. ko ari wa wundi, Fait les ko ari wa wundi aracakora
bya bindi nyene ibyo yakora kiriya gihe kera. Ugushimika kwashizwa yavuga ngo si jewe William Branham nkora ibyo bikorwa, ariko ni umwami yazutse niwe akora ibikorwa byiwe. Hanyuma mwendata Branham yavuga imirongo ya bibiliya iyo umwami wacu yavuga, akavuga ngo si jewe nkora ibi bikorwa, ariko data aba muri jewe niwe akora ibikorwa byiwe. Yohana 14:10 ni ibyo nyene nibyo mwendata Branham yakunda gusubiramo, akavuga ngo si jewe nkora ibi bikorwa, ariko ni umwami niwe ahari, niwe ari wa wundi ejo hahise uyu munsi uko yari ari niko aguma ibihe bidashira. Hanyuma mwendata Branham akavuga uku mu majambo asanzwe, akavuga ngo sindakiza umuntu n'umwe, akavuga ngo nta n'umwe ndakiza ingwara, sindabohora umuntu n'umwe, sindaha ubugingo budashira umuntu n'umwe. Uwo ni umwami yakoze ibyo bintu byose. Jewe ngo ndi umugurano wiwe gusa, ariko niwe akora byose, akora ibyo bintu byose. Arakiza ingwara, atanga ubugingo budashira, ugucungura kuzuye, akora byose nk'uko yabikoze kiriya gihe kera. Kumbure uwundi murongo wa bibiliya turasoma mu Banyefeso igice cya mbere umurongo wa 4 n'uwa 5. Abanyefeso igice cya 4 igice cya mbere umurongo wa 4 n'uwa 5. Ndasoma umurongo wa 4. Nk'uko yadutoranirije kera, nk'uko yadutoranirije muri we itangiro ry'isi ritarashigwaho, kugira ngo tube abera tutagira agasembwa imbere yayo turi mu rukundo. Bene data n'abashiki banje, reka tubivuge n'umutima w'ubunyakuri. Ubutumwa bwa nyuma ntibubwirwa isi yose, ariko butangurira uku ngo mwebwe bantu banje musohoke mwitandukanye, ntimukore ku kintu na kimwe gihumanye. Ubwo butumwa bufatira kuri twebwe, bubwira twebwe abashobora gushinga intahe nk'uko byanditswe mu Banyefeso igice cya 5 yuko kwejejwe, twagijwe n'amazi yo mu ijambo, turabagu twose, iminkanyari yose, ibintu byose byari bihari ku by'inyigisho. Ibyo birabagu, ibyo bicafu byari bihari ku by'inyigisho, kandi turi muri abo ijambo rifatira ko ngo ubezeshe ukuri kwawe, ijambo ryawe niko kuri. Rero twebwe tugize umugabane w'abatoranijwe, abo ubu bashobora kuba mu butumwa bwa nyuma, mu gikorwa cya nyuma cy'Imana imbere y'uko haba izamurwa. Kandi turavuga ngo Imana irakoze, turakoze mwami Imana, kuba utasezeranije gusa umuhanuzi wayo umuhanuzi, ariko ko yaburungitse akamuha igikorwa, akamuha kuzana ubutumwa bwa nyuma bushingiye kuri bibiliya. Yategerezwa uko rero kuri twebwe kutubohanya, kutwegereza, kadushira ku Mana, kadutegura kubwo umunsi w'umwami.
biri hafi cyane, biri hafi cyane. Uwundi murongo ukurikira na nyine umurongo wa 5 abanyefeso cya mbere. Kuko yagabiye kera ko duheshwa na Yesu Kristo gucika abana bayo ku bwayo nk'uko yabigombye bikayihimbara. Naho tuvuga gusa tuti amen. Yadutoranirije nk'uko yabigombye bikayihimbara. Kandi bene data na bashiki banje, abo bose batoranijwe bazonanezererwa ubu ko bashobora kuba mu icyo gikorwa cyo gukiza indwara cya kimana. Icyo nk'uko byabaye inshuro ibihumbi mu myaka 33 muri iyo, aho mwene data Branham yakora ubukozi bwiwe, dushobore kubaho kubibona ikibiriraho ibyo Imana yakoze mu gihe cyacu. Mfata ko ubu rero tugiye kwinjira mu gace ka nyuma, kandi tube mu gikorwa cy'indengakamere cy'Imana. Bene data na bashiki banje, mu gihe mw'icyo gikorwa cy'Imana cyo gukiza indwara, icyo gihe kera nari nicaye ku murongo wa 2 imbere, kandi ibintu byose byabaye imbere yanje mu buryo budasanzwe. Mu kumviriza icyo gikorwa cy'Imana, muze kwiyumvira ku bwanyu nk'aho ariho mwari kuba muri ubwanyu muhicaye muhari. Imana ibahezagire kandi ibane namwe kandi ibane natwe twese. Hariho ibihumbi byinshi by'abantu hano kuno mugoroba bambwiye yuko mbere hari n'abari hanze kure aho ushobora gushikana amaso. Aho uri hose, uri hanze, Yesu aragukunda kandi ashaka yuko umukorera. Ubu rero ngomba mpamagare umurongo wo gusengerwa. Mumbabarire, ndashaka kuvuga iki kintu ejo ku mugoroba, igihe nariko mpamagara umurongo wo gusengerwa, niyumvisemwo yuko hari umugwi w'abantu bari basabagiye iburyo, bibaza ngo ni ibyiyumviro bitangwa. Naniyumviye ko ntari guhamagara umurongo wo gusengerwa hano, hanyuma naciye mpamagara abadafise ayo makarita yo gusengerwa. Raba rero ibyo umwami yacakora ejo ku mugoroba. Ntiyigera yihenda, ntananigwa, kandi ntazigera duheba nta na rimwe. Ni umwami Yesu. Amen. Biragoye kubera ko muri Amerika sindabikora uko, kubera yuko bo barashobora kubitahura. Ariko igihe ntegerezwa kuvuga ndindira ubusobanuro, ibyo rero biranzibira cyane, biteye ubwoba, kuko mba ndabizi yuko aza kuvuga inyuma y'uko nza kuba mpejeje. Rero sinshobora kwinjira mu iyerekwa ndonka nk'uko ndabishaka. Nicyo gituma nshaka kuba mbona umuntu imbere yanje, abantu basengane umutima wabo wose. Hari amakarata 100 y'abasengerwa. Turashaka gusengera umwe wese muri ibyo. Turatangura na nimero ya mbere. Daba agakarata ufise ko gusengerwa, nimba ugafise kamwe kandi ukaba udashobora guhaguruka, baraza kukuzana gushika hano. Igihe nimero yawe iza kuba ihamagawe, canke urashobora kuguma uryamye aho uri.
turashaka kwicara ngaha dutekanye twese ariko Branham avuga mbega ni bangaye muri mwebwe badafise amakarata yo gusengerwa ariko bagwaye ndabasabye muduze ikiganza mbega murizera aho muri hose nubwo mwaba muri hanze ni murabe hano umuntu akiriye hano ibihumbi bishobora gukira hajya hanze byose bivana no kwizera kwawe ufise mu Mana ubu rero ukwizera ndiko ndaraba hariho benshi hano bagwaye hariho benshi bari n'ubwo bugari bw'ibimuga mugira ukwizera mwizere Imana n'imitima yanyu yose nashaka kubasaba ikintu kimwe mwebwe abari bari ngaha mu makoraniro aya yose nshaka kubasaba ikintu kimwe mbega Imana yaragaragaje ko nababwije ukuri nimba ariko bimeze nimuvuge amen ndabasabye ntimunyiganyige ubu rero mugume mwicaye mugume mwubasha Imana imbere y'umwami kandi umuntu wese muri mwebwe nabwire Kristo tuti mwami nkora ko kuno mugoroba kandi niwabwira gusa umutima wanje ko nkira ubwo rero nzogukorera ubuzima bwaje bwose hanyuma urashobora guca witahira iwawe ukaguma mu magara meza mwese mugume mwigumije ubure murabe hano ikintu cyose za kuvuga mukore gusa ico nza kuba mvuze si jewe igihe ugusigwa kunje ko kumanutse ko simba ndanazi ibyabaye gushika aho bene data banyumvishije iyo kasete mu nyuma nkumva ivyo navuze murabibona ivyo bibabaza bibabaza mpemu yera igihe mutanguye kuguma munyiganyi mugendagenda munyiganyiga utegeza kwakira Yesu araza kuza ahure nawe ariko niwaguma uhungabanye ntashobora kuza guhura nawe ubasha Imana hama wizere nimba hari ikintu cashikiye umuntu hano habwirwa ubutumwa imbere ni inyifato y'Imana imbere y'umuntu wese ari hano hariya no hanze ubu rero twunamike imitwe yacu data wa twese uri mu ijuru data wa twese uri mu ijuru ndasenze kugira ngo udufashe ubu kandi mwemu wawe abe kuri twebwe ukore kugira ngo ikiganza cyawe kube kuri twebwe mwami Yesu ndagusabye irindi rimwe garagaza ko wazutse mu bapfuye kandi ukore ikintu gitandukanye kidasanzwe ubu mugoroba kandi abantu babone ko navuze iby'ukuri kubikuraba ubitange mwami kugira ngo umunyabyaha wese acungugwe abo bose bagwaye bakire mu izina rya Yesu amen. ubu rero uyu mugore ari hano sinigeze ndamubona mu buzima bwanje Imana irabizi sinigeze ndamubona ariko Imana iyo yaramubonye kandi yamumenye imbere yuko anavuka we ubwo mugore ari numwizera mbe murazi ngene ndabimenya impemu yiwe yumva yakiriwe yumva neza ubu rero arabizi yuko ari imbere y'ikintu c'indengakamere nugakunze yuko abari ngaha bo bibonesha amaso yabo bwite nguyu umwe muri bashiki banyu n'umugore w'umudagikazi mbega arashinga naye ko ari iby'ukuri reka turabe hari impwemu iciye bugufi kandi y'ubugwa neza imukikije nimba ari iby'ukuri itariki ikiganza hagati yanje n'uyu mugore hariho mpwemu yera
lumière. Et cette femme twavuga ko ni umuco kandi uyu mugore chrétienne, ni umukristo son esprit est kuko impwemu yiwe iguwe neza yumva yakiriwe. Iyi ni ishusho isa neza itumbereye nk'uko nyine n'umwami Yesu igihe yabwira umugore, uyu nawe ni umugore nanjye ndi umugabo, c'est notre première rencontre. niko guhura kwacu kwa mbere mu buzima. nk'uko Yesu yahuriye n'ujya mu mugore bwa mbere, baraganiriye, yaramuganiye gatonyi gushikaho yaboneye ibitari bimeze neza, Jusqu'à ce qu'il voit. gushikaho yaboneye ibintu bitari bimeze neza kuri uyo. Hanyuma avuga ibyo ariko biraba. Hanyuma uwo mugore aravuga ngo ndabona ko uri umuhanuzi, ndazi yuko ari byo Kristo azokora igihe azoza. Umwami arishura ati ego nibyo ni jewe. Hanyuma mushiki wanje rero ni nk'iyo shusho nyene. Ubu rero Yesu niyanyereka ico ukeneye, Et je ne peux même pas parler ta langue. sishobora no kuvuga ururimi wowe uvuga, ariko niyambwira wowe ibyo ukeneye, Croiras-tu mbega uraza kwizera nk'uko uriya mugore que c'est Christ? yuko ari Kristo? Le croyez-vous Mbega à l'extérieur? hariya hanze murabyumva, mbega hanze muraza kubyizera? Dans l'assemblée, ils disent mu ikoraniro bavuze ngo amen. Uyu mugore le juge, prononcer le jugement. You have had much trouble. Tu as eu beaucoup wewe de difficultés, yagize ibibazo byinshi, a été très nerveuse, très ugwaye indwara y'imitsi yo gushavura, ndabona ko ufise umubabaro mwinshi, ndabona ko nta kintu ushobora gufata, urafise ibihe ucamo aho utegerezwa kwicara, ufise ibibazo no mu mugongo sur le côté droit. n'igitigu ku ruhande rw'iburyo mu mugongo wawe uragwaye, rero birakubabaza. Ndabona ibitaro, ndabona mu bitaro, ndabona yinjirayo, ndabona bariko baramubaga, ariko ntibariko baga igitigu, ahubwo bariko babaga ibindi bice, bariko babaga munsi y'inda. Hanyuma ukuri ko Est-ce que c'était vrai? mbega ibyo ni iby'ukuri? Nimba ari iby'ukuri zungagiza ikiganza. Ce n'était pas moi, Ntiyari jewe, c'était l'esprit de Dieu yari mwemu w'Imana, qui n'a utilisé que ma voix. we yakoresheje iri jwi ryanje. Mbega murashaka kwizera? Jésus Yesu est ressuscité d'entre les morts. yazutse mu bapfuye. Ta foi, Ukwizera kwawe kwagukirije mushiki wanje, rentre chez toi, taha iwawe car tu vas guérir. kuko uraza gukira. Je voudrais te demander quelque chose. Nashaka gusaba ikintu kimwe. Pendant que cela se passait, Mu gihe ibyo byariko biraba, quelque chose t'a traversé, hari ikintu caguciyemwo, quelque chose qui semble hari ikintu casa nikikubwira la fin de ma vie. ngo ni iherezo ry'ubuzima bwanje. Est-ce vrai? Mbega nibyo? Nibyo. Si c'est le cas, Nimba ari iby'ukuri, duza ikiganza. alléluia. Amen. Maintenant, Ubu rero à l'intérieur et à l'extérieur, bose aha indani n'abari hanze, Dieu à ton égard, ni ukuri ko Imana ishaka kwifata imbere yawe. Imana izoguha ibinyene qu'il a donné, nk'ibyo yahaye uyu muntu yari hano. et maintenant, Ubu rero dans l'auditoire, mwebwe abariko bumva nimwizere, mugire icizere kandi Imana izobikora. Jésus a dit Yesu yaravuze ngo naje kugira ngo mwizere, que sa grâce soit kugira ngo ubuntu bwiwe bube kuri mwebwe. The elderly lady looking at me, she has a blood disease. la dame âgée qui me regarde. Uyu umugore ashaje ariko arandaba afise indwara y'amaraso. Mbega urizera ko Imana iza gukiza mushiki wanje? Oui, c'est vrai. Nibyo. Mbega urizera ko Imana igukiza, kugukiza? Tu peux être en bonne santé Urashaka kuba mu magara yawe meza. Wasenze Imana pour qu'il, kugira ngo igufashe. la dame, Umugore yambaye amarori hano, quelqu'un te fait monter sur l'estrade. Tu as prié. hari umuntu akudugana hano avuga ubutumwa. Wasenze, numva ko kwizera kwawe kwankwegera kuraba ibyawe. Cet homme est inconnu. Ego uyu mugabo ntawe nzi, nanje ntanzi, ariko Yesu arakuzi.
Et maintenant, il est ici. ubu rero ari hano Ou bien je suis un faux prophète nko kimwe ndi umuhanuzi w'ikinyoma de Jésus-Christ. Tu es le juge. wowe uri umucamanza Tout ton cœur, mbega urizera n'umutima wawe wose mbega urizera ko yesu ari umwana w'imana son service. kandi ko ndi umukozi wayo Tu es ici pour une raison. uri hano ku bw'impamvu kanaka je ntabyo nzi Je sais. S'il me le dit, niyabimbwira sera uniquement en son honneur. biza kuba gusa ari ku bw'icoro ciwe kugira ngo wewe n'abasigaye muri aba bantu bamenye ko navuze ukuri Que sa Bible est vraie, yuko bibiliya yiwe ari y'ukuri kandi ko qu'il est ressuscité dans les morts. yazutse mu bapfuye ubu ko ari muzima kandi ko akora bya bindi nyene ibyo yakoze kiriya gihe kera mbega ibyo urabyizera You're not here for yourself. Tu n'es pas ici pour toi, nturi hano ku bwawe tu es ici pour quelqu'un d'autre. uri hano ku bw'uwundi muntu That person is not here. Cette personne n'est pas ici, uyu muntu ntari hano cette personne est dans une autre ville. uwo muntu ari mu kindi gisagara ni igisagara kinini icyo gisagara sindakishikamo De grandes rues. mbona amabarabara manini mbona abantu benshi baguma bayacamwo En Allemagne, n'ahantu kanaka mu budagi kandi je aho mpagaze à ça, géographiquement, hasa ça ressemble à Berlin. hasa nk'aho bari ari bere It is a lady, C'est une femme ni umugore and she is in there. elle est au lit. ari ku gitanda Pourquoi elle n'a pas pu venir? nicyo gituma atashoboye kuza Je vois que quelqu'un la regarde. ndabona yuko hari umuntu ariko aramuraba ndiko ndumva ibyo umuganga avuga Je ne peux pas dire ariko sinshobora kuvuga ibyo avuga ce que je vois. ariko je ku byo ndiko ndabona La femme, uwo mugore d'après ce que ça lui fait dans le dos, icyo ikomerewe mu mugongo en plaque. agwaye skerose Tu crois? mbega urizera Tu crois? mbega urizera yuko niwamurambika ko ibiganza ko aza gukira ndaguhezagiye mwene data mu izina rya yesu kirisito Pour que tu obtiennes, kugira ngo tu pries uronke ibyo usengera amen haleluya au Seigneur. Alléluia. haleluya Ayons la foi. nimugire ukwizera The lady before me, La femme devant moi, uyu mugore imbere yanje je ne la connais pas. sindamuzi she seems to be dressed a little odd. Je ne connais pas ses vêtements. sinzi impuzu ziwe Je ne connais pas les vêtements ici, mais sinzi impuzu za hano ariko umwami arakuzi mushiki wanje il est le seul kandi pour t'aider. niwe wenyine ashobora kugufasha Tu souffres uba ugwaye Bladder. d'une maladie de la vessie. indwara ya muri vesi Something shows that it is a gallbladder. C'est It's got a stone. c'est sous un verre. Grossissant qui montre que c'est la vésicule biliaire. ugwaye ugwagasha Tu as un calcul You're not a patient. dans la vésicule biliaire. Je te vois ufise dans l'hôpital. ndakubona uri mu bitaro Tu es une infirmière. nturi umugwayi ahubwo uri umuganga umuforomakazi ukora mu bitaro ni Tenue vestimentaire. niyo mpuzu wambara nk'aho waba uri umuforomakazi mbega urizera ko nawe yesu agukiza ingohano Oh Dieu, o mana data tu es si présent uri hano pour faire ces choses merveilleuses. kugira ngo ukore ibi bintu by'igitangaza ku bwacu Vienne. nk'emu wawe naze afashe uyu mugore Et je bénis cette femme. ndahezagiye uyu mugore mu izina ryawe kandi akire neza mu izina rya yesu amen Ayez foi. mugire ukwizera mwizere imana Ne doutez pas, ntimukekeranye mais croyez. ariko mwizere The elderly lady. Cette femme âgée, uyu mugore la lumière se akuze tient à côté d'elle. umuco uri neza iruhande rwiwe Au troisième rang, hariya ku murongo wa gatatu l'hypertension. agwaye indwara y'umuvuduko umurindi w'amaraso niwizeresha umutima wawe wose umwami aragukiza amen
Que Dieu te bénisse. imana iguhezagire. You believe? Crois-tu urizera de tout ton cœur n'umutima wacu wose, umutima wawe wose, de surmonter ta nervosité? urashobora kurengana indwara yawe yo gushavura, Si nerveuse kandi urashavura que ton sang ne circule ku buryo bw'uko amaraso aba atagitembera nk'uko bikwiye, devienne parfois froide, ibiganza byawe bigakanya bikamera nk'ibipfuye, n'ibirenge byawe si nerveuse uragwara uragwara indwara y'imitsi iva gushavura gushika yaho utajyama mu ijoro. Ndabona ko uryamye mu gitanda cawe iminsi yose ugashaka guhaguruka ukaraba ku isaha, ukaraba hanze ucije mu idirisha ubabaye cyane. Nibyo seul Dieu peut te guérir. imana yonyine nishobora kugukiza. Ngo hano ndagusabye, Notre Père céleste, data wa twese uri mu ijuru, uhezagire uyu mugore, uhezagire mu izina ryawe, mwemu wawe aze kuri we, kandi ngwanije iyo mwemu mbi ndayibwiye ive muri uno mugore mu izina rya Yesu Kristo, amen. maintenant Ubu rero tu es tranquille. uratekanye, Cela t'a quitté. byakuvuyeko, Tu te sens calme maintenant. ubu rero wumva utekanye. Nibyo, C'est vrai, lève la main. nimba ari by'ukuri tarika ikiganza. Cela restera toujours la ligne de toi. Ibyo bizoguma biri kure yawe igihe cyose uzobandanya kwizera. Igihe washaka kuduga ahavuga ubutumwa ari ikintu cyagufashe, igihe waduga. Nibyo, Fais un signe de la main. garagaza ikiganza cyawe. Yari umugwanizi, ntiyashaka yuko uza hano kuko yari abizi yuko Yesu ari hano, yari hano, kandi yari abizi yuko ategereza kuca agenda, ko ategereza kuvako. Ubu rero uricabona ciwe, genda iwawe wijyamire nk'akana gato. Amen. Restons pieux. Guma mwubashe Imana, ndabasabye hanze nimugume mugendagenda, nimugume hamwe mwubashe Imana, ntimukekiranye ku Mana, ntimukekiranye ku Mana. Imana irabibashimira. Penses-tu que Dieu va te guérir de Mbega uriyumvira yuko Imana iza gukiza umugongo wawe? Mbega uriyumvira yuko Imana iza gukiza? Nimba ariko bimeze, Lève-toi. haguruka. C'est fait, ta foi t'a guéri. Byakoretse, kwizera kwawe kwagukirije. Amen. Murabona ibyo nshaka kuvuga? Ntimukeneye ikarata ryo gusengerwa, mukeneye kwizera. Amen. Cet homme, Uyu mugabo je ne le connais pas. ntawe nzi, Mais Dieu le connaît. ariko Imana yo iramuzi, Et moi, je ne le connais pas. kandi jewe ntawe nzi. Nous sommes des parfaits Turi abatazinanye byuzuye umwe imbere y'uwundi. Mbega ni by'ukuri, nimba Yesu Kristo umwana w'Imana tels nous sommes maintenant. imbere y'uwo turi imbere, Quel est ton problème? anyeretse ikibazo ufise, mbega uraza kunyizera n'umutima wawe wose? Alors, s'il te plaît, Rero ndagusabye, tarika ikiganza. mes amis, Bagenzi, le Saint-Esprit mpemu yera connaît chacun. arazi umwe wese muri twebwe hano. Nta kintu na kimwe Lui cacher. woshobora kumunyegeza. Pourrions simplement Twoshobora gusa kubandanya uyu murongo wo gusengerwa, ariko nashaka yuko bitungana. soit tu crois, Ngo kimwe urizera ubu canke ntuwizera. Nibyo, mbega ivyo uravyizera? cette femme âgée Uyu mugore ashaje qui est à peu près la troisième dans cette rangée, ni uwa gatatu kuri ino ranje, problème de dos, afise nawe ikibazo c'umugongo kandi arashavura cane. Mbega urizera ko Yesu agukiza? Nimba uvyizera urashobora kuronka ubukira indwara kwawe. Ndabona impwemu yirabura, ndabona impwemu iteye ubwoba. Gatonyi, ndasabye, s'il te plaît, ndasabye reste calme. guma mutekanye. C'est l'épilepsie. Ni ingwara ni intandara uriya mugore. Amen. Il y en a aussi un ici bas. Hariho n'iyindi hano hasi, ingwara y'intandara. Là sur la civière, ici. Hari ku katanda, haguruka mugore muto, Lève-toi, toi. haguruka wewe. Uyu mugore yambaye ishati yera, nahaguruke. La femme au chemisier blanc. Nahaguruke. Oh Mana, Je chasse ce mauvais esprit. ndirukanye iyo mpwemu hanze mu izina rya Yesu. Sohoka hano. Amen. Amen.
Ne doute pas, crois. ntukekeranye izere yuko ufise ibyo wasabye. Amen. Ayez la foi. gira ukwizera. C'est ta foi. ni ukwizera kwawe niko kubitera. C'est ta foi. ni ukwizera kwawe uko wizera imana niyo mpano. Ce n'est pas moi. si jewe Je ne sais rien de vous. nta kintu na kimwe ndabazi ko. J'irai bien vers chacun d'entre vous. nogenda ku muntu wese kuri mwebwe ariko sidabishobora. ni ukwizera kwanyu niko kubikora. gira ukwizera imana. En bas, dans l'autre zone, hariya hasi mu kandi gace là-bas, hariya la lumière est suspendue. umuco umanitse hejuru y'umugore afise ikibazo cy'umutima Nervosité. kandi nawe agwaye indwara y'imitsi yo kubabara Au bout, là-bas, yo gushavura. uriya mugore hariya nawe afise ibiganza byiwe bimeze uku nawe aragwaye arababaye nawe yasize kugira ngo ndamuhamagare. Amen. gira amagara meza. excusez-moi, gihanganire. je dois suivre le Saint-Esprit comme il ntegerezwa gukurikira mpwemu yera nk'uko andongora. Croyez-vous que mbega sa présence, murizera ko muri imbere yiwe imbere y'imana. ubwo rero il vous connaît. arabazi, Moi, je ne vous connais pas. jewe sindabazi. Mais accepterez-vous ariko mbega muraza kwemerera hamwe mu mitima yanyu mu mitima yanyu Yesu Kristo nk'umubakiza indwara, nimba imana ikoze ibyo umugabo asaba, si Dieu accomplit ce que cet homme demande, imana isoje ibyo uyu mugabo asaba, mbega murashaka kubikora uko muvuge amen. ceci n'est pas pour la ceci n'est que pour la ibi gloire de Dieu, n'est que pour la ibi gusa ni kubw'igiciro c'Imana. ndabona umugabo yunamuye umutwe aragwaye umutwe, ngo biteye ubwoba, birakomeye. ibyo biva ku gikomere c'isasu yarakomeretse mu mutwe. c'est vrai. nibyo. Et il y a quelqu'un avec toi hariho uwundi muri kumwe ici maintenant hano qui est malade. agwaye, ni umugore, Ta femme, ni umugore wawe. la maladie est dans le dos, indwara iwe iri mu mugongo, le mal de dos. agwaye umugongo. Une autre femme, hariho uwundi mugore et c'est une femme qui ari ngaho nyene, ni umugore ashaje kugusumba, fait ni ta belle-mère. ni mabukwe wawe, nyokobukwe, nawe ugwaye ikirenge. nibyo. Crois-tu que Jésus-Christ peut mbega urizera yuko Yesu Kristo ashobora gukiza? alors c'est ça, cela cessera. ubwo rero ibyo birahagarara kandi biragenda. Ce que tu demandes. uraronka ico usaba. o mana, Sois miséricordieux. ba umunyembabazi kuri uwo mugabo, Accorde-lui ce que kandi umuhe ico umutima wawe wepfoza kubwo ubutunzi bwawe n'ubwiza bwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Alléluia. Amen. Si vous pouviez croire, iyo bamwokwizeye les choses sont possibles byose birashoboka pour celui qui kuri uyo yizera. là-bas tout au fond, hariya inyuma il y a une femme qui hariho umugore agwaye igituntu. nimba wo kwizera hariya ego ni hariya nyene niyo ahagaze. Dieu imana yagukijije. rentre chez toi. taha iwawe ugira amagara meza. Amen. Croyez seulement izere gusa que toutes choses ko ibintu byose bishoboka. oh c'est une fille aveugle. uriya ni umukobwa ahumye.
Courbez la tête, s'il vous plaît. mwunamike imitwe mwese ndasabye mwese ntihagire n'umwe aramura umutwe Relevez pas la tête. ntimuramure umutwe Le demande. kiretse tubibabwiye Le chemin de l'âme, inzira y'ubugingo n'amaso cette petite fille uyu mukobwa akiri muto ni uw'umuntu kanaka avait la force. iyo abana rifise inkomezi niba rifise ubushobozi bwo kumukiza nobikoze ariko ntabwo mfise Ce Dieu-là, ni imana yonyine niyo ibufise elle a un esprit aveugle. afise impwemu imuhumisha ni imana yonyine ishobora kubikuramo S'il vous plaît, priez. ndabasabye musenge Priez de tout votre cœur. mwizere imitima yanyu yose Il est certain que beaucoup ont ni by'ukuri abantu bagize uko biyumva bidasanzwe nicyo gituma ndabasabye mwese abari ngaho indani n'abari hanze de me laisser parler à la jeune fille. mundeke mvugishe uyu umukobwa wenyine mwe gusa mugume mwunamitse umutwe Je lui rends la vue. gatoya imana niyamuha umusubiza kubona ndaza kubibabwira jewe ndamubaza gusa Laissez la tête ndamusaba gusa et de rester en prière. Tout le monde. ndabasaba mwese mwunamike umutwe mugume mu masengesho Frère Branham a demandé que Mwete chacun Branham baisse la tête. yasabye ko bose bunamika imitwe bose bunamike imitwe Tout le monde. Précieux Dieu, je viens mana y'igiciro fashe uyu mukobwa umugorwa contre mon corps. Tout en pensant ce soir, mu kwiyumvira kuno mugoroba par-delà la mer, hariya hakurya y'amazi niyumvira ku gakobwa kanje gato Rebeka elle pleurait quand je l'ai. kararize igihe nava muhira Tu m'as envoyé ici wandungitse hano pour cette petite fille. kubwo aka gakobwa gato Nous sommes indignes. ntitubereye Tu es digne. we urabereye o mana Fais que cette petite fille kora kugira ngo aka gakobwa gato gasubirane ukubona kwako gasubirane ukubona kwako le Seigneur Jésus ubitange mwami yesu soit miséricorde. ube umunyembabazi Ceci est au-delà de la puissance humaine. ibi birenge ibyo umuntu ashobora imwemu ihumisha yahumishije amaso yiwe wewe urashobora Lui redonner la vue. kumuha Que cet esprit disparaisse kumuha uko kubona iyo mwemu izimangane kuno mugoroba par le nom de Jésus. ku bw'izina rya yesu kirisito Que toutes les têtes soient courbées. imitwe yose yunamutse ndasabye imitwe yose buriho satani Ton esprit aveugle, imwemu yawe yo guhumisha tu n'as pas peur de moi. ntuntinya Mais tu sais, ariko urabizi yuko utegereza kumvira yesu ndaje mu izina ryiwe mu izina rya yesu kirisito il est mort sur la croix. yapfuye ku musaraba igorogota ku bwacu kugira ngo adutabare twebwe abagorwa adufashe twebwe rero jewe nk'umukozi we ndagutegetse mu kwizera nta burenganzira na bumwe ufise uburenganzira bwawe warabwatswe ku musaraba igorogota Christ a tous les kirisito afise uburenganzira bwose kandi mpagaze mu izina ryiwe wewe sohokamo umukobwa mu izina rya yesu et tu ne la tu ne la possèdes plus. kandi ntakiri uwawe ku bw'iciro cy'imana no ku bw'icubahiro cy'izina ryayo imitwe yose igume yunamitse ndasabye ni Tête se lève. ntagire umuntu n'umwe araramura umutwe ndabagabishije yuko n'akaga gukina n'ibi bintu Que toutes les têtes restent courbées. imitwe yose igume yunamitse uburendasabye nimuramuke ubu murashobora kuraba muramure imitwe yesu yahaye ukubona uwo mwana mbega urambona Regarde les gens. raba abantu mbega urashobora kubona Lève ta main vers Jésus. ndaramura ikiganza cyawe kuri yesu tari ikiganza cyawe kuri yesu ubu rero Regarde-moi. ndaba Le frère Branham. ni mwene Branham Maintenant, pose ta ubu main rero sur mon nez. nkora ku zuru akore ku zuru rya mwene Branham Chers frères, bene data na bashiki banje maintenant, ubu rero nous avons tous entendu twese twumvise ce que Dieu ibyo imana yakoze mu gikorwa
de 1900 cyo gukiza indwara mu 1955 mu Budagi, kandi tugiye kumva tuzokumva ibindi bikorwa byinshi byo gukiza indwara. et c'est vraiment ma préoccupation. Ibyo nibyo nitwararitse Je le dis, kandi ndabivuga directive amabwirizwa yatanzwe au fait que yarafatanye yuko nuko abatoranijwe bose bo mu isi yose soit familiarisé bamenya ce que Dieu a fait. bakamenya ibyo Imana yakoze, atari gusa mu butumwa gusa, ariko babone n'ukwemezwa kwabyo, Que nous, et kandi mais avec leur confirmation, et que n'ukwemezwa kwabyo ayons la foi tugire ukwizera, turonke ukwizera yuko umwami azokwigaragaza muri ubwo buryo nyene de nous. hagati muri twebwe. Nous allons vivre Tugiye kuba mu bintu bihambaye hamwe n'Imana. Turashimira umwami yuko twese yatwemereye kumviriza. soyez bénis Muhezagirwe de la bénédiction mu mugisha Dieu Tout-Puissant. w'Imana ishobora byose, mu izina ryera rya Yesu, amen. Rocher du salut, Gitandara c'agakiza, ouvre-toi pour moi. Abrite-moi iyugurure pour toi. mpisha muri wewe, gitandara gihoraho. Reka amazi Le sang, n'amaraso, le flot sacré u- de ton côté. ibitemba byera bimo mu rubavu rwawe bimbere kuri jewe agakiza kambohora ugutsindishwa kose hamwe n'ubushobozi bw'icaha. Ce que dit ta loi, mon œuvre ne peut suffire. Ibyo Je peux lutter contre. ibyagezwe bivuga, Je verse beaucoup de larmes. jewe ndagwana ntibihagije, ndashobora kurira ariko ntibanagura amakosa yanje mwami. Seigneur, Mwami, ta grâce me sauve. ubuntu bwawe gusa nibwo bunkiza, Puisque je ne peux rien apporter, je me suis blotti. kubera yuko ataco nshobora kuzana, ndi hano imbere y'umusaraba wawe, ndi gusa ungire ubuntu mwami. Nkungiye kuri wewe, unyoze ataruko nzopfira hano, mbe mu muco wawe igihe ngendera mu gicucu c'urupfu, igihe Devant le juge, ndi imbere y'umucamanza. Gitandara c'ibihe yugurure umpishe muri wewe, gitandara gihoraho.